Everywhere you go, I go follow you. No kuri tuzobana. I no go let you go solo. Fata mutima fata. Usije niache mi no way. I want to that broka. So take me you away. Bye gallo. Abana bukiye mu ntara ya Bubanza. Umunyeshuri mfise ibindi nkora mu buzima busanzwe abandi n'umukinyi Nserukiragihugu wa badminton ego tikesh siniraba ndaraba statistique no mu bantu kabona ati ibintu mpengo biraharawe bisigaye bimeze ukuntu en fait uriko raraba generation ziriko ziraza hatera hahinduka ibintu byinshi dutera twadukana ibintu byinshi tubifata kandi nkambengo biri normal kandi bitari normal rero kucu uvuga ati reka basi twebwe nubwo twoba tumeze uko generation kiraza ntimire nkuko natwe tubeze yego ubu sindatahura impamvu abantu babikarikira cyane muri novuga muri umuziki kuko nagiye gusanga no mu buzima busanzwe ariko bimeze mu buzima busanzwe iyo ngesira hari no muziki urumva ntiwocuza kubuza umuntu n'umuntu abantu turabantu ntiwocuza kuvuga ngo turabamarayika oya umwese arasukungene ari ningeso ziwe ko ari witwara nimba ari kujya nyene no mu buzima busanzwe umusambanye kwa na Kidumu Fizzo Sadbi Belle9ice okay Babylman Boys na Belle9ice na Monna I say oh karira mu gihumbi majandana ni usaka dendi ready I say oh karira mu gihumbi majandana ni usaka dendi ready Nikaze ridasanzwe inshuti mukunzi w'ibigano bicano kuri The Real TV show nko bikwemereye no kukuzana bigiye batandukanye ahatandukanye mu bitandukanye nko kuri kuribona Samuels Hope nico kibanza ciza citeka nabikubwiye no kuza ukirabira kugira ngo singo menda kubwira kuma image ndahakwereka miss yose uko bukeye uko bwije bisaba ko nawe wiyizira ufise umukunzi ufise umuryango ufise umugenzi nico kibanza gitekanye cyo kuza guteramira mure nko kuri kuribona kuri image zacu za The Real TV show tubifashijwe na Rwagasore canke T Rwagasore umwe mu bafata amasanamu ameze neza ufise mariage ufise dote ufise diplome ufise n'ibindi bigo bitandukanye imanza zitandukanye arafata ama image aranafotora ku mafoto asa neza cyane nko kore uri kuribona yitwa Kellyna umwigeme afise indirimbo zigera kuri zitatu arafise Baigolo arafise n'indirimbo yise cinema arafise n'indirimbo imaze indwi zitarenga zitatu yise Panadol nikaze cyane Kellyna kuri The Real TV show murakoze kunyakira umeze neza cyane ku Panadol naho meze neza warugwayike je meze neza nari ngwaye umutwe ego chushaka Panadol panda kwa juu Panadol ukishuka Panadol Panadol yatandukanye cyane ni muri pharmacy ningaco kiba ariko ndashaka tumere nk'abagenda kuno Kellyna yo kwidondora gute umuntu amubonye canka mwumvise ubwa mbere umuntu anyumvise ubwa mbere cyangwa mboye ubwa mbere ko no midondora ko Kellyna amazina yanje ya nyayo ni Kelly Janvier yadukunda nkaba nabukiye mu ntara ya Bubanza umunyeshuri mfise ibindi nkora mu buzima busanzwe abandi n'umukinyi Nserukiragihugu wa badminton ego kubona umutiganye ico kintu umukinyi Nserukiragihugu cuvuga ngo akora iki mu bisanzwe umukinyi Nserukiragihugu wa badminton nico navuze rero ego kubona umutiganye uwo muntu abakora iki turaza bakinyi Nserukiragihugu umukino wa badminton meze nka tennis ni jeu bakinisha raquette na volant kuri file ego okay aho nibazaca bavyuma tone babitahura Dekumwe na tone umufotographe akaze cyane Bujumbura ubimazemo imyaka ingahe badminton nayitanguye fise 13 ans 14 ans entre iyo myaka ego 13 ans 14 urafise ibindi ukora uri umukinyi Nserukiragihugu uri umuririmbyi w'umurundikazi ego ivyo yindi ukora nibiki nimba atari banga umuntu aratigita mu tuntu twinshi ego Kellyna kuvuba
umaze gusohoka igihugu kangahe wasohotse userukiye igihugu muri uyo mukino wawe kangahe si kenshi kandi sinobwa ngo kanganuka navuze hamwe hamwe sinobwa igitigiri ni kenshi oya sinobwa ngo ni kenshi cyane kandi si gake ba muri make ndabishima uko biri kose urabishima umaze kuja gukina kangahe hanze y'igihugu ugiye gukina sinobwa ngo ni kenshi ni nka kangahe sino précis gusa ntako wibuka akarenga kabiri ni kenshi akarenga rimwe ni kenshi niko bimeze Kellyna hari igihe ubwo wumva ufise impano yo kuririmba byatanguye ndi muto ndi umwana nkunda gusubiramo indirimbo z'abandi numva noririmba nka kujya kw'abandi nkumva nyine no kwibona kujya baja kuri stage baririmba nkashaka nanje guhagarara hajya ahantu mbone bajya ijya public ingana kujya ndayiririmbire aho rendo umwana mugabo nyene wamengo ni rêve tazigira iba reality nyiko kuntu yego wamengo ni indoto itazigera ibaho kwako wabona uri umwana hari gari rero ubwo wavuga ati je ndumva yuko indoto yanje ngomba kuyikura mu ndoto nkayishira mu ngiro ninde yakuriye ugwara kuko abenshi hari igihe umuntu akunda ku abagenzi bakamubwira ati umaze kuririmba uzogira ibi nibi urabona uze wipime yarimeze gute hari amakorali wagiyemwo hari aho wanagwijwe ryawe koko abaze kumva uri kuraririmba indirimbo atari imwe muzi wawe zimwe mu ndirimbo nkunda cyane z'abanyamerika kazi usanga ari indirimbo amajwi ushobora kumva ati umuntu by'ukurara kazi hari ryarire ubwo byaza hari amakorali wagiyemwo kugira ngo wumva ati harageze yuko nshobora kuja kwipima ndibuka kubera byarangora cyane kubona noja mu muziki nkiri muri secondaire ariko maze guheza harabaye umugenzi arambwira ati Kelly nta kuntu ibintu bifata nk'akazi ndavyumvira ko nahise ndabikunda arambwira ati bugere ndase abantu no kwereka bugufasha hama ukaraba bigenze neza sinawe washimye ko mukorana ukabikora ndavuga ati okereka ndabipime niho rero twahura mbona bimeze neza turaja muri studio turapima indirimbo ya mbere n'uwo mugenzi wawe uwo mugenzi nimba atari banga yari Jordi none asanzwe akina badminton ndavuga yahoze mugano barakina ego mugo muri hanini no mu photographe ego niwe yanjanye turaja muri studio turakora iyo ndirimbo nabo bantu nyene niho bambwiye ati tubona ibintu bimeze bon tukorana ndavuga ati okay umugenzi araguteye ukuboko uragiye uripimye uraririmbye abo bantu yaguhuje nabo baravuze bati numva twokorana yari indirimbo bayigol niko imeze hari amwe mu makuru remeze nk'utaruka bayigol bivuga yuko mwayiririmbye muri babiri habayeho nemeshwana n'undi muntu ku buryo bizamwo ukumvikanisha byari by'ukuri wewe warikuye kuri uwo muntu canke no muntu yari mu gipimo kugira ngo maybe abo bantu baguhe ndirimbo I don't know wo bisigura gute kuntu byagenze bayigol nje natanguye kuyikora nko navuze ko yari indirimbo yanje ya mbere hama niho haca hajamo akantu haca aba sorti sinaboneka dusoka gukina sinaboneka igihe camera nyene nk'ujyamye bikorwa nyene manje ndavyihoza yego ariko mu nyuma sinamenya ko hari undi muntu bayihaye ayiririmbe après nawe yumvise irimo gusohoka yibaza ati nindirimbo yiwe batanze ofete habaye kutamenya canke kuyaga niho rero twicara turagira abatwumviriza bavuga ati okay kubera ari we yayitanguranye nta kuntu mwayikura kuri YouTube umusubiza indirimbo nawe uzosubirwamo gukorerwa indirimbo shasha nubwo ibintu bitameze neza yego bisigura ngo indirimbo se mwayanditse wewe n'uwayikoze n'uwari yayikoze nyuma yawe se mwayanditse indirimbo yanditse jewe na Pechi Pechi B Nation ahubwo abantu baheruka kuboneka cyane nko fombatiranye ukuntu turaza kubigarukako indirimbo imaze kuzamwa amatati ari ugitangura ntacyo vyakugize ku mutima kubera ryari rya mbere kuko hari amakuru yabandanije indirimbo yaramaze kuba iba viral kuko indirimbo yarabaye viral tuvyemere naho umengo sizina ryari rizwi haravuzwe yuko haririmbye indirimbo producer yaguhaye indirimbo yundi muririmbyi ntivyagukomerekeje ukavuga ati nivyagenda uko amajambo arashobora kuzoba menshi amata akazoba menshi ibintu nzova ntabishobora nari rya wifitiye ibindi ukora uvuga ati ivyo muziki naho bitobaho ndafise ibindi nkora nta vyumviro nk'ivyo bibi vyakuje mu mutwe
byaranje mu mutwe kubera ikintu cambabaje no kurusha no kubona barayikuye kuri YouTube. Yarabanje iravako. Voilà, barayikuye ko ndavuga ati kubera uwabigira yari Tasha kare bavuga yuko bari buzz. Nani nkavuga ati buzz none kumengo bagomba kwigira ndende. Iyo buzz bokina Tasha kwa Alvin no Mose. Okay. Iyo buzz bokina je ntabifise ntabizi iyo bari buzz nyabaki nkabaza bakambwira ngo yango ni buzz ngo ni juste buzz. Hama mu nyuma niho nabona bayikuye ko ndavuga none ini buzz canke ibi nibiki. Iyi si buzz. Hamubajije muri team bakakubwira ati site twayikuye. Ati burya rero si buzz gusa byaramubabaje kandi kuyigarukana si vuba. Sinibaza kizona garuka haje bayikuyeko. Numva mu mutwe bibaye byinshi ibintu njemwo nuko bimeze. Nyene ndavuga ati none nundi no biheba kandi ariho nkitangura ndacafise urugendo runini hari gihe nzosanga imbere mpuye nibirenze ibi. Okay. Ngatokereka nshindiriye mbandanye. Shindiriye mbandanye. Naragize amakenga ubwo nabona indirimbo yawe hama mbona haciye kirekire ndabonye yindi gira kabiri mugabo ndiko ndavisita YouTube yawe ndabiko hari ibindi bikorwa maybe byarigeze kuja ko kugira ngo biragoye kumva umuntu aje ubwo nyene ukacumenya iyo ndirimbo kuko abarimvye ngo bafariyazo basanga hayize imyaka myinshi baririmba basadura umva yuko batangwa muri 2003 mugabo tuza kubamenya muri za 2009 niki abarimvyi benshi muri make bafata imyaka myinshi kugira ngo baze kumenyekana mugabo ndavuga ati reka mvisite urubuga rwiwe haraho usanga hari indirimbo yaririmbye maybe mu studio buto production itameze neza mugabo utavumye muga ngiye ko cyasanga titre ivuga ngo bakobwa reka kugurura amaguru yanyu muhiga ivyo mukora kuva muri urwo rugendo kuza mu muziki kwanza idea kugira ngo ukore ivyo bintu guhanura abakobwa nimwe muri video ubona yuko yari video ya mbere ku rubuga rwawe mugabo yaronse abantu bagera ku 115 ibihumbi 115 ko bwawe ntiwumva yuko mengura urugendo rwibandaniriza ese indirimbo yawe bayigore ko yironkeye 75 kurusha aka kantu wakoze uri kurahanura abakobwa byagenze gute kugira ngo ufate iyo ngingo yo guhanura abakobwa hari undi muhamagaro wumva ufise muri wewe utandukanye no kuririmba? Nakoze ikintu numva ashaka gukora kuko sinzi ukuntu byita kwama ukora ibiganiro bitari toujours muri canke ngo bije muri negative canke positive muga misi yose hama harimo ikintu basi novuga ati harimo message ndaririmba kugira ntange message kandi nige ari message mu zindi. Okay. Kanini simvuga abandi mvugira muri ahanini muri twese abahungu baba n'abakobwa bose ndabavuga kugira nimba hari akantu tubona katameze neza gakosogo akatameze neza gakosogo idea kugira ukora ivyo bintu hari image wabonye mu kibano hari vyakubaye ko hari vyabaye ku mugenzi wawe kugira wimvire gutanga izo manuro inspiration ikuye nkuko n'indirimbo iyo ndiko ndazandika si kenshi siniraba ndaraba statistique no mu bantu kabona ati ibintu mpengo biraharawe bisigaye bimeze ukuntu en fait turiko raraba generation ziriko ziraza hatera hahinduka ibintu byinshi dutera twadukana ibintu byinshi tubifata kandi nk'amengo biri normal kandi bitari normal rero kucu uvuga ati reka basi twebwe nubwo twaba tumeze uko generation irikiraza ntimire nkuko natwe tumeze ego naho wabikuye asante sana urinjiye mu muziki uraronse support indirimbo yawe iraje umwaka abantu 75 abenshi barakora indirimbo gasanga ibiremo kugira kwiza igihombo gasanga yafashe yazinze intoke uko zindimbo birorosha uronse abagufasha video irabonetse Kellyna nguye mu bantu message waronse ubwa mbere mu kibano muhira kwishuri zari zimeze gute? Benshi barambwiye ati kora uracase urugendo runini ubandanye bizogutuma uhindukira byari byinshi abana bakambwira ati ibyo bintu wagiye musasa we shaka uveyo bayo anu sahi wawe abandi naboja muri gospel izo ndirimbo wagiyemo ntibikubereye ryo jwi ryawe si ryo kujana muri ndirimbo z'isi hakizisi zitandukanye n'izimana twebwe urumva rero turirimba ibintu bya hariya kandi naje atawe nabwiye ati nje kuririmba iby'isi gusa nejo bobona nejo shizemo gospel bagatangara bon zari points zitandukanye yego ntizagukomerekeje muri wewe kuko je le sais très bien kuko je le sais très bien ko ibintu byinshi bikunda kuza umuntu ateye intambwe ya mbere mu gihe atahanuje impanuro ziba nyinshi kurusha kandi no kukubwiriza ibyo ugomba gukora biba byinshi cyane muri we wari wiyumva gute? Ubwa mbere narameze nyene ndavuga ibintu bimeze uku gute
utumengo benshi bako bashaka baza kubimbuza nyene hari nabo muri famille usanga batangwa kubona ukuntu ati yasa cancana ry'amagroupe yo muri famille ukabona ngo herawe yasaze commentaire kandi bakazigira ubona ubona ngo none ngo tukubatse ibi nibiki ibi nibiki kweli mugabo niyo message muri groupe y'umuryango yagukomerekeje yavuga gute bana vuga nta bintu bya hatari no mention wayivuze oya si ibintu ariko waravye nawe uravuga ati oya mugasi bya hatari nyene gusa ntihabura umuntu areka kuvuga yaravuga ati ibintu ugiyemo urabura kuzobishobora avuga bisanzwe bivana nuko nzovyitwara yego Kelly uraje ni gikoro uziko coroshe wasanze kigoye ni gikoro uziko kigoye wasanze coroshe narenze ngo juste muziki nje guhogoza kuririmba tu nanzi naho bihagaze ofete nsanga ewa ni bigoye ni byinshi mbere kuririmba novuga ni nka 30-40% izo 10% rero zisigaye urumva n'ikibazo hacazamwo ibyo bintu byo kuvuga video izo commotion ni byinshi kweli gusohora indirimbo yagutwaye uburyo bwinshi ukabona abantu nta nuko bariko barayitaho ntibariko barayivuza ukasanga hari n'umuntu avuze ngo shango wapi akantu karajyana atazi umuntu effort yashizemwo video niyo uburofa yagutwaye amajoro menshi byose nta kibazo nyene umuntu no gukora nk'umwigeme mu kibano tuve muri za groupe z'umuryango muhira bo bari babizi kuririmba mu kibano ha commentaire zimeze gute mu kibano barakuraba nyene warukiri bubanza canke wari waramanutse naravuye wari waravuyeyo Imana ishimwe iro ntibari bakoze cyane nahone ngiyeyo urumva mpfa gushika nabo baranyirukako n'abamama ukabona ati ibyawe turabibona nkavuga ati commentaire zari nyinshi hari bimwe mu bikorwa abaririmbyi bagenda barakora bigatuma hari ishusho ryamye mu muziki kuko last time ndiko ndaganira nabahaga yavuze ati byari bigoye ko umuntu abona umuririmbyi nk'umuntu w'icubahiro kuko badufata nk'abantu warumogi abantu b'imico mibi iyo hajemwe abakobwa harakunda kuvuga ubusambanyi wewe ibyo bintu warasanze biriyo babivuga canke bibaho kugira ngo uvuga ati ibi bintu babivuga kubera ko hari bamwe bafise iyo mico wabibonye gute wewe je ubu sindatahura impamvu abantu babikarikira cyane muri novuga muri uwo muziki kuko nagiye gusanga no mu buzima busanzwe ariko bimeze mu buzima busanzwe iyo ngesi irahari no muziki urumva ntiwocuza kubuza umuntu n'umuntu abantu turabantu ntiwocuza kuvuga ngo turabamarayika oya umwe wese arafise ukungene n'ingeso ziwe so nimba ugiye mu muziki ufise izo ngeso zawe urazamana kandi no muri ubu buzima busanzwe ufise izo ngeso zawe ziguma ziri zazindi nyene nakuca bahagarara ngo kuri ibi ngo kubera ngo wagiye mu muziki ngengeso urumva ngo caziba nyinshi no ko ari witwara nimba ari kujya nyene no mu buzima busanzwe uri umusenzi uri umwana wo mu rugo mbwa ntikibuza yuko umuntu ashobora gutsitara ugasanga arahindukiye biramaze gushika aka kazi urimwo ko muziki kagagutwara bigasaba yuko utabwije cyane canke urarayo bigashavuza umuvyeyi bigatuma kwicarira cyane gutaha bwije ibintu byo gutaha bwije kenshi usanga bigoye kwene naco kintu nkunze gukorera ko cane gasanga uvuye muri studio amasasa nagomba kwitera yanacitangura kubibona ukuntu wari mu biki kutabikoze ku murango nawe urabona aba producer usanga bagoye ama programme yabo cyangwa gasanga wagiye gukora uzimuheza kare gasanga biragoranye n'ama déplacement mu ijoro byaragoye muga nyene babigoye kubibatahuza muga naho ntoca wigira ingare ngureke kwiexcuse ego asante sana hari imwe mu nkuru numvise yuko mu muziki reka ndabikoreko neza ange credit ejo ndiko ndumviriza ikiganiro katika extra ariko ndapostinga ikiganiro nari nakoze hama hariko haravuga iradiyo nari nagiye kuramutsa umuvyeyi ncamvuga ati reka ngene ntwaye imashine nze gukorera y'akazi sinje gutembera hama habari kandi kazi kariko karapfa narumvise bavugije indirimbo yawe uwitwa La Vista aravuga ati uyu yitwa Kellyna ubona yuko ari umuririmbyi kazi mwiza afite ijwi ryiza atanga na video zimeze neza bien sûr
aravuga ati birabereye yuko tubona bigeme benshi baza kubera ko umuziki wacu mengura Kenya bigeme huzuyemwe abahungu gusa n'abadusanga ari abahungu benshi haje abahungu 10 haza umukobwa umwe canke ugasanga haje umukobwa umwe haje abandi baririmbyi bashasha nka 20 w'abahungu avuga ati hari bimwe byagiye biravugwa yuko baririmbyi baza akabaze ati haraje umuntu amufasha nuko ugasanga abantu bifitiye izindi ntumbero zo kugira ngo babasambanye baryamane hama canke mwemerera ibintu byinshi ntanabimuhe just kubera ko yarashaka ivyo bintu canke ugasanga mukore video imwe araronse bigiye ashaka avuze ati comoka ugasanga abakobwa birabaciye intege baravuye mu muziki byukuri nk'uko byagiye biravugwa n'andi ma generation ivyo bintu birahari mu muziki abantu babemerera bitangaza bafise indi target. Bon, ivyo sinovuga ngo ntibihari. Kandi je nkuko nkunze kubivuga si mu muziki gusa. Kuko urashobora no kugenda ufise projet ugashaka nk'umuntu nk'umu investisseur dufate. Ugasanga mugiye muri vya bindi ego tuzokorana tubonane ugasanga naho bihereye. Cyangwa ugasanga reka kwemerera ibintu birenze cyane no mu muziki nuko ugasanga nk'umuntu ashaka ngo je ngo ndifuza ko dukorana ibi nibi ariko ugasanga sivyo na gato siyo navuga ati siyo vision yiwe ego. Okay, biramaze gushika kuri Kellyna kuri jewe ntibiranshikira kubera ndi muri management sinibaza yuko ari uwopfa kuza mbwira ngo dukorane ngurumva ngo bimeze uko ego ari ushaka ko dukorana nawe ndamugira ati manager arahari tora numero muvugana. Okay, yeah, biravuga yuko Alvin yabanje kurondera imbere yuko arondera Tasha ariko kandi wa mwigeme mwigira kugirana ibibazo vy'indirimbo ni Tasha bikavugwa yuko mwigeme yarondewe ubwa mbere na Lavash Entertainment yari Kellyna ariko Kellyna yaciye atanga Tasha ariko zanze ko ari Tasha mwagiranye ibibazo byagenze gute kugira ngo bakurondere hamucu utanga umuntu mwigeze kugirana ibibazo hari migendanire yabandanije iba canke wagize zampuwe zuko hari ibibazo mwigeze kugirana wumva yuko afise indoto yo kuba umuririmbyi azwi? Je kenshi nama navyo yuko je ndakunda amahoro mu buzima ibintu sinama ndabibona muri misi yose muri sens negative ivyabaye byarabaye kandi sinovuga ngo nikosa giwe umwe wese arakora uko ishavuri mutumye. Okay, Alvin yarandondeye dukorane ndamubwira ati je ndi muri management bimeze uku ariko jewe ndasi umuririmbyi nzi aririmba neza no kwereka ama mugakorana. Oh yeah, arambwira ati ninde ndamubwira ca ndabaza Tasha nawe ndamubwira turacabona kuri siyo yo kuja mu muziki ndakwereka no kuvuga ngo inyuma y'amatati yanyu mwagumye mu baganira. Ya twaraganiriye Tasha nyene aransaba imbabazi arambwira ati kujya kubona nabikoze kujya urantahura ntuzohava ubibona nabi birahera tu birahera ofete sinagumanye inzika hamwe mutanga kwa Lavash ego barakorana ndamubwira ati okay ugende muri ibintu ubona uko bimeze ntuzobibaze biroroshe hama barakorana nararyohewe n'igikorwa ciwe kimeze neza bro. Okay, bararyohewe n'igikorwa ciwe kimeze neza nko ku bantu batarumva Tasha ushaka kuce bava ngaha bakaja kumviriza indirimbo yiwe kuko tutavyibagiye bien sûr ntitugomba kuvyibagira turashira link iwawe ni wiwe muri description ndetse no muri commentaire nta nakimwe baraza kubibona ku bantu batamutse ameze gute wasanze ari umuririmbyi afise izihe quality nubwo wahisemo kunyagiza reka mbandanye n'ishuri uri kumbaza Tasha ameze gute ku bantu batamuzi azi kuririmba aririmba agashiramo feelings mu ndirimbo ego arabizi abaza kuja kuraba indirimbo bavuye ngaha ntibaza kuba desu niba badesi bazobiguhora niki kintu wifuza kubona mu muziki ariko kandi ubona yuko kigoye izihe collabo wifuza kuburyo nubwo uheba umuziki udashaka kuzova mutazironse? Kintu nifuza kubona mu muziki ndifuza kubona ubumwe bw'abaririmbyi bafatana mu nda bakorana atari impaka ngo ni collabo mugo ugasanga muri studio hari umuririmbyi ajanye n'abaririmbyi dufate nka batanu bagiye kumufasha igikorwa ciwe atari kuvuga ngo bari muri iyo ndirimbo. Okay, gufatana mu nda ikibazo ngo barundi ntimutanga credit muga Kellyna arabikora bien sûr sico ofete ndibaza ngira ni bake bo babikora ivyo bintu hama ikindi kibazo amaje niki nizihe collabo utifuza kuzova mu muziki utaronse? ntaronse
gukorana na Kidumu Okay. nga mu Burundi Mhm. gukorana na Kidumu, Fizzo, Sadbi, Belle9ice, Okay. Babylman Boys, Mhm. na Belle9ice, na Monna, Belle9ice na Monna. amwe na nande na Monya, Urivuza collabo na Monna? na Monya, na Vanya, na Na Estanish, Mhm. na Kajanine ntiyasubira. Asante sana. Everywhere you go, I go follow you. No kuri tuzobana. I no go let you go solo. Fata umutima fata. Usije niache mi no way. Abandura proka. So take me you away. My gallo. Souviens-toi, tout qui va now I'm guilty. He will never find someone like me. Nadjani, je veux pas quelqu'un comme toi. Pourtant quelqu'un comme moi, oh, mon cura. Hey. C'était toi mon bébé. Oh, on est pain. It's a cinema down. Tigumiwawe. I say oh karira mu gihumbi majanjana ni ushaka jendi ready. I say oh karira mu gihumbi majanjana ni ushaka jendi ready. Yeah, wanje badu panadol panda kwaju panadol twende. Washoboye kumwumva Kellyna rero ico ni gice cambe hari agaparti kagira kabiri nkunda inyishu za TikTok. You ready? I'm ready. Iyi inye bayita what if nkamwe bishitse muziki w'u Burundi bakagucaguza abaririmbyi batatu Satbi, Lolilo, Farias, collabo yihuta ishaka audio video barabiri ibindi niba bikenera uzovyirihira ariko ukeneye gucagurima wocagura nde muri abo batatu? Fizzo, Lolilo, Satbi. No, itamwo Fizzo. Yeah. Kozihe mpamvu? Aririmba neza. Arakunzwe na benshi, no mu legend. Kandi arabekwa. Bose ni babiri bafise amafaranga, bafise n'amashugwe bari imbere yawe ariko bipfuza urukundo apana collab. Hagati ya Double J na Dramat wohitamwo wande? Mashugwa amahera. Byose birahari. Kuri konti yabo hameze neza ariko bari imbere yawe bafise amashugwe bateye ivi. Ngomba guhitamwo Double J, Dramat. No, itamonde. Shaka ngucaguze. Nico sindacishura. Urahitamwo inyishimo? Ala. Nta numwe. Kubera nta type yawe irimo. Okay. Yeah. Hariho abaraperi babiri. Kubera ko wifuza kujana no aza kuvibinga mu ndirimbo yawe kushaka. Turafise Belle9ice. Turafise na Kingorongoro. Urahitamwo? No, hitamo Belle9ice. Yeah, ndakunda na Kingorongoro, ndakunda ibikorwa byiwe ariko pona mwana bwa Belle9ice. Icambere gituma hitamwo Belle9ice kureka Kingorongoro? Belle9ice ndakunda indirimbo ziwe. Deja aririmba R&B, aragira na rap. Kandi kuri kote rap arayizi. Yumva yo vibingana n'indirimbo yawe wifuza. Nka baguhitishijemo. Yeah. Kuririmba. Ariko kandi bakakwita ubudandaza umubiri wabikora utabikora. No kubiheba wohitamwo iki?
kuririmba mugabo bakanyita. bakakwita udandaza umubiri byo mu rurimi gorosha bavuga ngo mu marayi no kubiheba wabikora utabikora ariko bakabikwita no kubiheba wewe uhita mwiki as long as nzi condi nohitamo kuririmba ivyo n'ubu bama babivuze none gashaho ntaco bihindura kuri ntaco Kellyna bihindura nkamwe bishitse ugahura n'abaririmbyi kazi batatu hariho Natasha yeah Shani Queen Stanish shaka collab urahita mwone kubera Natasha nohitamo Natasha Natasha namwe ndamukunda kuva kera indirimbo ziwe yaririmba kuva na ndirimbo Burundi kacu nagati en fait bon ndavuga hanini ndakunda n'ukuntu ariyizeye hama bavuga ko atazi kuririmba hatikiriza ubahinyesha imeze gute umuntu wese afise ibintu byiwe yiyumvira kandi kiri mu muntu ushobora kugihindura ego afise impamvu nawe ari muri uwo muziki uhuye n'icyubahiro umukuru w'igihugu agusaba kumubwira amajambo atatu ukaca umuva mu maso bamubwiriye point zitatu kumubwira canke nayo kumubwira canke nayo harimo no gusaba dufata ico ushaka muga point zitatu ukaca ubura cambere no musaba ametera ego ko mutiga amitongo kandi rinini kaco riko ziki kare okay twagiye itongo hama ubitongo gitike ame n'ukuri kw'Imana parcelle kandi nini kandi naco no musaba no musaba sinzi ngira biba mu zindi kategori nka bijya imipiriki kubuzwi neza kuri umuririmbyi ari nationale muri ico gihugu nyene bemera dufate nawe nyene akabinoma ati umuririmbyi kazi je ndamwemera afise ibikorwa vyiza kino musaba kigira gatatu cyanyu ushobora dismissed amakazi akaye kazi deje afisa kazi amakazi cyonyene amakazi asante sana tuvuye muri ico dusa n'abasozera abariko ragufasha nabonye inyuma yawe ni bamwe mu babonetse inyuma y'izina Monna Fleur uri muri bamwe bipfuza collabo na Monna Fleur wifuza yuko mwokorana igihe kibishatse nta kibazo vyaguteye kubona bakoranye na Monna Fleur bivugwa yuko batanavanye neza mwa kino gihe bari inyuma yawe mbega bagikorana mwari muri kumwe narijya ko ukirimba indirimbo bayigora bari bakiri kumwe nawe kandi aribo banagufashije uno munsi mukaba muri kumwe nabona yuko bishobora gutera ikibazo team yawe igahava yanka ko mwokorana nimba bavanye nabi bien sûr cyangwa amakuru ari hanze siyo bavanye neza jewe nkuko naje mu muziki nsanga bakorana tugakorana je nkunda amahoro vraiment yego akazi kandi nakazi nimba mufitaniye bifu zanyu zo ku ruhande hageze akazi muradishira ku ruhande ivyo bintu byanyu mupfa murabishira ku ruhande hama tugakora akazi nimba ndamusavye ko arabaka yima ntikizobuza ko tuyikora kasi nibaza ko bizohava bigira effect ku muziki wanje kuko impamvu zabo ni zabaje nyene entre yabo hama nanje byanje nibyanje message imwe wa Monna Fleur kuri support nabonye yagize ku ndirimbo yawe yo byaye atari yo kuri stage novuga reka nongenda ndamushimire kandi yaragize camfasha kubona nimba azi neza ikibazo bafitaniye nabo kazona nawe arakoze challenge y'indirimbo yawe kiya bari ikintu gikomeye nivyo bintu uvuga ati hariho abantu bazi kurengera ibibazo byabo okay babishira ku ruhande nawe yengera no mushira muri abantu badashira ibibazo imbere ego niyo message wifuza ko murundi no murundi kazi bariko aragukurikira no munsi yo sigarana bien sûr message notanga no basaba nkuko mwarabye mwakurikiranye kino kiganiro mugende kuri YouTube murabe indirimbo zanje munazipartage muzihe n'abandi mugire
mugena subscribe muyabone kuri page yanje ya Facebook, Instagram, TikTok na X. Munkurikirane kuko vision fise ni mutamfasha nayo nzogerako. Yeah. Uwo babwira bahitemwe wewe canke miliyoni 5 bohitamwe onde. Uwo hitamwe wewe yoronka iki? Bon, ndahari. Ndahari 5 millions ni 5 millions. Sinumva ko hari umuntu ashobora kugeranya umuntu n'amafaranga. Wasanga hari uwo kwemera gusesa 5 millions kugira ronke wewe nawe. Kundonka hawo. Ibi wanditse. Natwe ntituzi cyo wanditse. Wewe wanditse. En fait, navyanditse. Juste kugira ndabe mu mutwe w'abantu 5 millions n'umuntu. Sinavye ngo jewe ngo barabe ukonsa ikino. Juste umuntu na 5 millions otoriki. Awasanga to nafise miliyoni nyinshi mugabo yo kwemera guheba 5 millions kugira ronke Kellyna na. Andonke ha. Ugasanga na aranayaguha. Impossede genre sinumva. Kuposeda kugura angure 5 millions ntogura umuntu. 5 millions baronse wewe. Uwo kubwira uhitemwe jewe canke miliyoni 5 wahitamwe iki? No hitamwe wahisemwe miliyoni 5 yo yaro. Juste nako ndabuka ukuntu umuntu yogeranya amafaranga n'umuntu. Gute ushobora kuvuga ngo washatse gupima ubwenge bw'abantu. En fait naravye turahantu twese dukeneye amafaranga. Ariko agaciro k'umuntu kamara harabifuza umubiri amafaranga bayafise. Koko manteni bazorazibonye. Niho bafatiye hagiye niho bafatiye. En fait bafatiye. Bavuga ngo bashize mu mutwe ivyo bifuza. Voilà. Bacha babone ivyunguka bavuga ati umuntu ari muri crise nyinshi mu buzima abo numego bamutereye 5 millions byo ari ibintu bikaze cyane. Miliyoni 5 na jezo bazikaze. Voilà, urashaka kuinvestisa mu kintu ariko ntabwo ushobora kuyanganisha n'umuntu. Okay. Simbuze ngo ni jewe wese umuhungu muga ico kintu kiremwa muntu. Ego. Kellyna ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Ndanagushimire cyane ku kwitanga wagize. Kumengo warushomotse mu yindi mirimo nko kwavuze ko si yindi mirimo. Kandi ndagushimire cyane kuba wanyakiriye. Kwa nakwakiriye. Nejo bundi nibaze yuko bitazosura gufata reka sinda kureke. Ni sawa ariko nizere yuko neje nitwagukenera uzodutiza kanya kugira ngo dushobore kuganira. Reka Imana iguhezagira igutiza amagana amafaranga et surtout amagana yatumuririmba neza hama kandi amafaranga niyo tuma turonka ijyamize kuduhereza utayafise urumva ntivyo bimeze neza ucuja muri babandi bagurura amaguru nko wabihanuye ngo barondera ivyo bakora. Reka ndagushimira wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri munota ngiye kukubwira ko nagasaga cyane nitwa Allen the Real the one and only akuzanira abatandukanye mu bitandukanye ahatandukanye ariko yitwa Tirwa gasore akuzana amasana mameze kuno udashobora gusanga handi ariko kandi kibanza ciza nko wabibonye imvuribwa tutabura aho dukorera cyitwa Samir's Hope Hotel aho ubona yuko kiri muri Nyabugete ya mbere ukirengana gusa ikiraro cinjira muri Nyabugete uri kuraja mu ruziba ucubona inzu igorofa yanditse ko Samir's Hope aho ubona yuko ari mwijoro ariko murango utegerezwa kubabona ariko kandi nekibanza kimeze neza gifisaba kwakira baba basa neza umugani wa simbizi boze no kuvuga ngo ivyunguka vyawe ubijye mu mutekano atakadogo muri kurumva bimeze neza. Piscine irahari, amashoti ameze neza, cocktails zimeze neza zirahari, mu gikoni sino rinda nabigusubiriramwo nikaze nawe uvyirabire gira huba kandi wubaho mutibagira gusenga.